Ndabaramukije ndasubiye no kubaha ikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance. Ndabaha ikaze mu makuru tugira tubashikirize amakuru kandi mushobora gusanga ku rubuga ngurukanabumenyi rwa televiziyo Renaissance rwa YouTube. Imvugo ya Jean de Dieu Mutabazi ngo simvugo y'umuntu yobarongoye umugwi w'igihugu jeje kugwanya ihonyabwoko, nyabuna ngo avuga nk'umunyamugambwe wa CNDD FDD. Ivyo akaba anegugwa n'ishira hamwe ry'abarundi ataco biyagiriza, bikaba bibaye inyuma yaho Jean de Dieu Mutabazi avugiye ko Sumael Sherigi ajeje umutekano n'amahoro umuryango w'ibihugu vya Afrika ngo asa n'umwansi w'igihugu mu gusaba yuko imbere yuko amatora aba habanza kuba ibiganiro. Ingingo yafatiwe ishira hamwe Parsem rihamagara abarundi guhindura ingingo ngo n'ingingo idakurikije amategeko, yabuna ngo n'ingendo ya leta yo gushaka ko umuntu wese ashaka kuvuga ibitagenda neza ataronka ijambo, mukaza gukurikira urunani rw'amashira hamwe aharanira agateka kazina muntu. Mu nkino naho Burundi wejeje gutakaza urukino rwariko rurabuhuza n'igihugu ca Madagascar. Ivyo tukaba tuca tubikurikira vyose mw'idonido ry'aya makuru. Mugwi serukira gihugu intamba mu rugambo hereje gutsindwa igitsindo kimwe kubusa no mugwi w'igihugu ca Madagascar hari mu nkino zuguhiganirwa igikombe ca Afrika ziriko zirabera mu gihugu ca Misiri. Intamba naho zitageza amahirwe zari zagerageje gusatira kugira zirondere igitsindo, ariko urukino ruhera bitarakunda. Uburundi bukaba busigaje urukino rumwe muri zindi nkino zugo kurakuranamwo aho bazohura n'igihugu ca Guinea. Twabamenyesha ko muri iryo higanwa ibihugu vya Nigeria na Misiri arivyo bimaze kuronka itike ryo kuzoja mu nkino z'igice kigira 8 zishira icanyuma co muri iryo higanwa. Urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi rusaba ihagarikwa ry'ibihano vyafatiwe ishirahamwe Parsem. Mwitangazo urwo runani rwasohoye kuri uno wa kane rw'iyo ngingo iri mu mugambi wa leta wo kunumya uyo wese ashaka kuvuga ibitagenda neza muri leta. Iryo tangazo turishikirizwa na Mamere Sabushimike asanzwe ajejwe kumenyesha amakuru muri urwo runani. Muri iyo ngingo umushikirangaji Pascal Barandagiye yagiriza Parsem ko yaciye kubiri n'ivyo yiyemeje kwidahengeshanya gucafuza ishusho ry'igihugu n'abakirongoye be no guhungabanya amahoro n'umutekano. Urunani rubona yuko ivyo vyagirije vyose ari urwitwazo kugira leta inumye ishirahamwe Parsem kubera ibikorwa vyayo vyo gukinga no gukebura leta n'abanyagihugu ku bibazo bihanze Uburundi, ari ivy'ubutunzi, ari ivy'imibano, ari ivyo gufungura, ari ivy'indero, ari ivy'ibidukikije n'ivy'iterambere. Aho urunani rutanga akarorero ku gikorwa Parsem yatanguje igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri mu 2019 cerekeye ukuri ku biduhanze. Urunani rurashigikiye ishirahamwe Parsem ngo ntiricike intege kubera iyo ngingo y'agahotoro be n'inkwirikizi mbi vy'iyo ngingo. Urunani ruheraheza rusaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye gufuta ingingo yafatiwe Parsem atakirinze gusabwa. Amakuru twabateguriye n'ubu arabandanya ngo igituma hari ukutihanganiranira mu vya politike mu Burundi nuko ubutungane bw'u Burundi bwatswe ijambo muri kino gihe abarundi bakaba baratswe uburenganzira bwose bwo kwaba no kwidegemvya. Ivyo bikaba bishikirizwa na Epitase Shimirimana asanzwe avugira umugambwe MSD. Hari amajambo akoreshwa n'abarundi bamwe canke mbere n'abanyamahanga muri kino gihe twebwe dufata ko ari nko kwiyobagiza ibibazo bihanze abarundi n'Uburundi, kuko kuvuga kwihanganiranira mu vya politiki canke uburenganzira bwo kugira politiki mu Burundi ubugiye kure mu gihe abarundi batswe uburenganzira bwo kwitwa abarundi. Abarundi ntibagifise uburenganzira bahabwa n'amategeko yose bwo kwitwa abarundi. Abarundi
barabuzwa gukora ikintu cyose barekurikwa n'amategeko. Abarundi ntibashobora kwishira ngo bizane kubera yuko batswe uburenganzira bwo kwitwa abarundi. Abarundi ntibashobora kurya n'utwabo kubera yuko batakigira ubwo burenganzira bwo kwitwa abarundi. Nico gituma tubwira kandi tumaze kubwira abarundi ko icihutirwa ari uguhaguruka bakagwanira kubanza kwitwa abarundi. Nitwaba abarundi tuzoshika rero ku kibazo cyo kwihanganiranira mu vya politike, cyo kwihanganiranira mu butandukane bw'umuntu wari we wese mugabo yabanje kwitwa umurundi. Ntibishoboka yuko habaho ijambo kwihanganirana mu vya politike kandi abarundi batitwa abarundi. Abarundi nta burenganzira na bumwe bafise mu gihugu ciwabo. Nico gituma ico ari kimwe mu rukurikirane rw'ibibazo vyinshi bihanze abarundi muri kino gihe. Uyu muvugizi wa MSD akaba amenyesha kandi ko mu mwaka wa 2020 abarundi batorindira ko hazoba amatora ngo nyabuna n'urukino rwa CNDD-FDD iriko irikorera mu gihe uwo mugambi w'amatora ataho ususana nuko igihugu cova mu ngorane kirimwo kuva mu mwaka wa 2015 n'ubunyene Epitase Nshimirimana. Nta matora tuzi yimirije mu Burundi kuko kugira ngo habe amatora hariho ibikorwa, hariho ingene amatora atunganywa, hariho abaja muri ayo matora. Uno munsi iyo uvuga yuko mu Burundi kumbure hariho integuro y'amatora y'umugambwe CNDD-FDD canke y'urukino rwa CNDD-FDD aho bipfuza guhenda abarundi Pour qu'il y ait effectivement des élections, c'est un processus. Il doit y avoir des travaux pour mieux préparer les élections. Il doit y avoir également la course électorale pour les partis politiques. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, il s'organise un jeu du CNDD-FDD pour tromper la population burundaise et la communauté internationale. Le MSD n'est pas concerné par ces soi-disant élections de 2020. Tant que la population burundaise sera toujours massacrée par les Imbonerakure, il n'y aura pas des élections au Burundi. Ce que vous devriez savoir, c'est que Pierre Nkurunziza ne veut pas qu'il se fasse des élections, comme ça a été remarqué en 2010 et en 2015. Puisque lui ne veut pas les élections, que le peuple burundais l'oblige par force de participer aux élections. Pour moi donc, je ne pense pas qu'il y aura des élections en 2020 qui n'exclut aucune personne. Peut-être en 2020, il y aura des élections pour Pierre Nkurunziza et son parti ou sa famille. Tous les partisans du CNDD-FDD ne soutiennent l'exclusion de l'un ou l'autre dans ces élections. Petero Nkurunziza n'umugambwe wiwe canke n'umuryango wiwe washaka kuko saba CNDD-FDD bose bipfuza amatora akumira bamwe n'abandi. Amakuru twabateguriye n'ubu arabandanya. Imvugo ya Jean de Dieu Mutabazi ngo irerekana ko ari umukozi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bivugwa na Gervais Nibigira icengera c'urongoye urunani rw'abarundi ataco biyagiriza, agafatira ku majambo aherutse gushikirizwa n'uwo asanzwe arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no kugwanya ihonyabwoko, aho yifatiye mu gahanga Ismail Shergi arongoye umugwi wa Afrika ujejwe amahoro n'umutekano, amwita umwansi w'igihugu c'u Burundi kubera gusa yasavye ko hoba ibiganiro imbere yuko amatora yo mu mwaka wa 2020 aba. Amajambo ashikijwe na Jean de Dieu Mutabazi asanzwe ajejwe gukinga ihenya bwoko mu Burundi, umugwi udasanzwe kubera n'umugwi mu bisanzwe yaba ari umugwi wigenga ufashije abarundi mu gusubiza hamwe cyane gukinga amabi yobaye kubera kutuyihanganiranira hagati y'abarundi. Rero kubona yiyamiriza umukomiseri ajejwe amahoro n'umutekano muri Union Africaine bibabaje gose. Avuze yuko uyu munsi mu Burundi hari amahoro, hari umutekano, abandi bafatanye mu nda. Uyu munsi byerekana yuko uyu munsi atazi icajejwe n'umugwi wiwe. Umunsi byazwiza ko umunsi abantu bigo
baricwa abandi nabo bagafatwa bagapfungwa. Ikindi naco nuko uyu munsi yasabye ibintu bisanzwe yavuze ati kugira ngo amatora meza azobe nuko hoba ibiganiro akamatora bose bimvamo kandi bose batumwemo bose. Bivuga ko uyu munsi rero Jean Mutabazi baza kuri uyu munsi yashatse kwerekana yuko uyu munsi ko akora akazi yakorera umugambwe, yerekanye yuko uyu munsi umugwi asanzwe arongoye umugwi utigenga yaba yajejwe gukinga hinyabwoko abo yisabye yuko ibiganiro byonyeruka kugira ngo amatora niyabazo b'amatora abamwituze hamwe abantu uzova muri amatora bose abandi bose bobyishimira mu gihe hoba bose bagiye mu bose. Mvuga yuko uyu munsi rero Jean Mutabazi yerekanye yuko uyu munsi si umuntu yigenga kandi si umuntu yufasha cyane gose kugira ngo haboneke amahoro mu Burundi. Yaba ari umuntu yasaba amahoro mu Burundi yoshije cyane gose umushinga yasabye yuko hoba ibiganiro kugira ngo amatora azobe mwituze kandi amatora arimo bose baba bari mu gihugu baba bahunze b'abanyapolitiki bari mu gihugu bose bakumvikana ibyo tuma amatora agenda neza. Hakamategeko cyane cyane ajejwe ayo matora yumvikanye ko na bose ariko mazi ko umunsi amatora ateguwe n'umugambwe umwe amategeko yose babashiraho na mugambo umwe yashiraho. Mu gisata c'indero naho mu mashure yisumbuye y'imyuga ngo amanota abanyeshure baronka mu myimenyerezo bita stage barazosubira gufatirwa ko kugira abanyeshure bamenye vyavuzwe no muvugizi w'ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga Juma Edouard akaba yabivugiye mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu. Vyerekeye amashure akurikira ishure shingiro y'imyuga gisata c'imyuga twagomba kubamenyesha yuko ya manota ajanye n'imyimenyerezo abaregwa bakora mu buzi butandukanye rimwe twita stage ayo manota batazoyaharura muri rusangi ayo manota ntazoja mu yandi mu kugira ngo bafate ingingo zo kumenyesha umunyeshure canke kutamumenyesha. No kuvuga rero ko ayo manota atuza kwandikwa mu ruhande y'amanota y'icigwa kijanye n'inyigisho z'amadini twita religion mugabo ntaje mu rutonde rw'amanota bafatirako mu gihe cyo gukura cegeranyo c'amanota yose y'umwaka. Mu by'ubutunzi imbere yuko dusozera aya makuru ikigo kijejwe korohereza abanyamitahe APIC hamagarira abashingwamanza n'abanotere kwihweza neza impapuro z'abifuza gushinga amashirahamwe ko ibisabwa byose byoba bikwiye abo ngo bafise uruhara runini mwishingwa ry'amashirahamwe bakaba byavuzwe na Leonard Sentore arongoye ikigo API hari kuri uyu wa gatatu abakaba hari mu nama yabaye hagati y'ikigo API abashingwamanza bo mu Burundi tumukurikire. Ejo korohereza abanyamitahe API cyatunganije inama n'abashingwamanza hamwe nabo bita abanotere mu Gifaransa mu ntumbero yo kuyaga nabo ivyerekeye ishingwa ry'amashirahamwe kuko abo iyo migwi ibiri irafise uruhara rudasanzwe mu ishingwa ry'amashirahamwe nibo abanyamitahe baba barundi canke abanyamahanga bitura kugira ngo babafashe mu gutegura ibisabwa kugira ngo biture ikigo API duheze tubashirireho amashirahamwe. Hari usanga yuko usanga nk'izi mpapuro zemezwa n'abanotere badafata akanya gakwiye kuzisoma ugasanga ntibaravye ko ibisabwa byose n'amategeko ko birimo. Twashatse rero gusangira nabo ingene ibyo bikorwa ingene ishirahamwe rishingwa impapuro dusaba kugira ngo vy'ukuri bagende bafise ubumenyi bukwiye kugira ngo abashinga amashirahamwe ntibazosubire kuza baraza mu kigo API bafise impapuro zidakoze neza. Impapuro ushaka gushinga ishirahamwe ashobora gusaba umushingwamanza canke umunotere ni izi mpapuro novuga z'ivyegeranyo byabo bashirahamwe ingufu hamwe kugira ngo bashinge ishirahamwe ivyo twokwita ama procès verbal y'ama assemblée constituante
zitegerezwa gukorwa zikurikije ibintu bimwe bitegekanijwe n'amategeko agenga ishingwa ry'amashirahamwe. Leta yarafashe ingingo yo koroheza abanyamitahe mu gushinga ishirahamwe. Murazi yuko amahera yagabanutse cyane bakaba ari 40,000 gusa. None ngaha dusozereye amakuru tuba tuze kubashikiriza, turabashe mwese mwadukurikiye naho ku Isango rizokurikira.